Agacerere kadasanzwe niko karangwa ku mashure ya SOS na ETS Kamenge mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri igenekerezo ya gatandatu mu kakaro 2021 aho abanyeshuri bava ku mashuri atandukanye bariko barahakorera ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja mu mashuri ya kaminuza. Ico kibazo catangwa igihe c'isaha zitatu kuko hatanguye gutondeka abanyeshuri mu bibanza baza gukoreramwo. Ibikoresho vyankenerwa kugira ikibazo gikorwe bikaba vyari bikwiye nkuko tubimenyeshwa n'abahagarikiye ikibazo muri ivyo bibanza twagendeye. Nkuko bikunze kwibonekeza mu gihe hakorwa ikibazo nk'iki, habonetse abanyeshuri batari ku ntonde z'abakora ariko bakwije ibisabwa. Abo nabo batunganirijwe maze barakora. Nta bisibo vy'abanyeshure vyagiye biribonekeza kuri uno munsi. Mwomenya kandi ko abanyeshure bitezwe gukora mu Burundi bwose bangana n'ibihumbi 53,78 bakorera mu bibanza 106 nayo abahagarikiye ico kibazo bangana n'ibihumbi 2,460.